Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana nikaze muri ano makuru ategekanya ikirere kuri no w'Imana igenekerezo rya ndwi Kigarama umwaka w'2025 mu gitondo haritezwe ikirere kirimwo ibicu byinshi Imakamba, Bururi, Rumonge, Bujumbura, Mwaro na Muramvya. Mu bindi bice bisigaye vy'igihugu hitezwe ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye gusumba handi ni Mwaro mu ntara ya Gitega ayipima kuri °C 13. Ku muhingamo naho haritezwe ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike mu bice vya Gitega, Ruyigi, Karusi, Ngozi, Kirundo, Muyinga na Cankuzo. Mu bindi bice bisigaye vy'igihugu hakaba hitezwe y'imvura hacemwo n'ibihe vy'izuba. Nayo hazoba hashushe gusumba handi ni mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura ayipima kuri °C 30. Mu gitondo hitezwe ko izuba rizoseruka cy'isaha 11 zirenga iminota 45 rirengege cy'isaha 12 zirenga iminota 3 z'umugoroba. Amakuru atekanye kireye mwateguye n'Wejo agarukiye hano. Makoze kuyakurikirana Alice Ningabira nigene ko ndabashikiriza naho ubutaha.